ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi mu kirundi c'abarundi umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndi n'iteka ntangire ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Iki cigwa ni ca kane kikaba ica gatatu c'ivyigwa vyo gusoma no kwandika. Uno muzi twiga amajwi y'imperekeranwa y'indagi na we yandika uko be n'ijwi rivuga nita imvuzi yandika uko. Itegereze neza, jewe nandika re ijwi ry'indagi kuko itsitso ry'izina indagi ni rag, kandi kurya umuntu avuga ngo hano wamuga, ikiragi naco wokibwira uti ngo hano wakira. Itsitso risigariwe ni ijwi ry'indagi ni re, kuko ki ni inyitangizo y'amazina y'umugwi w'indwi mu rudende. Naho nandika ijwi ry'indagi re likitwa consonne mu gifaransa canke consonant mu congereza. Izo mperekeranwa rero ni bwe, bwe, cwe, dwe, fwe, gwe, hwe, jwe, kwe, mwe, nwe, pke, rwe, swe, twe, ywe na zwe. Bwe amabwabwa, umukobwa, akabwebwe, ubwene gihugu, bweru, kubwira, ubwira kabiri, mu bwiza, ubwoko, ubworo, ubwugamo, ubwuzure bw'ubu. Bwe, bwana, bwana shamba. Itegereze neza ya mbere. Aha sinari nkwiye gukoresha imperekeranwa she na mbe, nuko ariryo jambo ryonyene naronse mu kirundi. Itegereze neza ya kabiri. Jewe ndi umuronzi mu kirundi c'abarundi. Ahantu hose mu kirundi hari ijwi bwe nandika be na ge. Sinshobora kwandika ikosa jewe ndaryumva. Mbajijwe ico kibazo ku nyandiko muravyo yitwa Twitter, nishuye nti bwe na majwi y'igiswahili, akarorero umbwa, umbwete. Bwe na majwi y'ikirundi, akarorero ubwato bwa bwitonzi ni bwiza nk'ubwanwa bwiwe. Naciye mbandanya nti utumva bwe uvuze uti ubwiza bw'ubworo ni bwinshi nzosorora. Cwe gucwa k'umugani, gucacwa, hicwa bacumuye ngo cwe, icwende. Itegereze neza. Naha nditije imperekeranywa nde kuko imperekeranywa cwe ntigwiriye. Dwe kudegedwa, kudodwa, kudwebera, kudwega, akadwi, kudwibira. Fwe igifwandifwandi, igifwera canke igifyera. Itegereze neza. Naha nditije imperekeranywa nde kuko imperekeranywa cwe ntigwiriye. Gwe ugwagwa, samurarwa, ubugwegwe, kugwebereza, umugwi, umugwiza. Itegereze neza. Naragize ikiganiro ikirundi c'abarundi aho natandukanya amajwi gwe na rwe. Ubwa mbere kugwanagwana ko nijwi gwe kuko mu guhadikiriza rivuga kugwa mu mero ntature tuvuga ngo ndaguye, uraguye, araguye, turaguye duteba, mwaguye bugica, baguye bigwaniye kera. Itegereze ya kabiri. Samuragwa ni izina rivuye mu rivuga kuraga. Sogokuru yasize aciye umugani ati umuvyeyi araga nabi abagabo bakaragura. Bakaragura ni rivuga kuraga rihadikirijwe muri kubu mu mero ntature. Hwe
guhwana, guhwata, ibihweba, guhwera, igihwiji, umuhwi, jwe, ikijwangajwanga, kujwangarara, birabujijwe, harajwe, kugwiza, amajwi. Itegereze neza, naha nditije imperekeranwa nge, kuko imperekeranwa jwe ntigwiriye. Kwe, kwabira, 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 gukwekweza, ukwezi, kwikwirikiza, gukwikurura, kwokora, kwonona, ukubahwa, kunama. Mwe, ni mu mwane, umwami, akamwemwe, rimwe rimwe, umwiza, mwiriwe, umworo, umwobo, umwumwa, umwuzukuru. Nwe, kunwanwagiza, umucanwa, iminwe, kunwera, umunwa. Pwe, gucapwa, gupwapwagura. Rwe, urwarwa, rwandiko, urwego, urwevu, urweze, urwiba, urwire rwose, urwoya, urwuviro, urwuya. Rwandiko n'ubuhinga umuntu yitwa Nkinzo Edmond yatoye bwo gushobora kwandika ubwatuzo ukoresheje intondanya bumenyi abandi biyita ngo ni nyabwonko. Mugabo jewe ordinateur sindayita nyabwonko kuko ntabwo nkigira. Ivyizi vyose nivyo umuntu aba yayishizemwo. None rero je ndayita intondanya bumenyi. Swe, ubusaswa, iswa, umuswahili, guswenera. Uburo ni bugeswe, umuswi, umuswiza. Twe, umutware, abatwa, umutwero, twebwe. Amatwi, aratwibukije. Utwo twotwo aratwonona. Utwumwumwa, twubahwa, tubonwa. Ywe, aragaywa, ruratayaywa, nahaywe, atagaywe. Itegereze neza, abarundi baca biyorohereza ha kuvuga ngo aragaywa, baca bavuga ngo baramugaya. Ha kuvuga ngo ruratayaywa, baca bavuga ngo bararutayaya canke ruratayayika ari nk'uruvyino. Ha kuvuga nahaywe, abarundi baca bavuga ngo nahawe. Ha kuvuga atagaywe, abarundi baca bavuga ngo batamugaye canke atagawe. Zwe, amabwirizwa, kugwizwa, akayazwe, nini nahazwe, arazwi, kuzwira. Integerezwa rero, integerezwa nimwe vyitwa devoir mu gifaransa canke homework mu congereza. Ubwa mbere, kuri zinajwi ry'indagi bwe, bwe, cwe, dwe, fwe, gwe, hwe, jwe, kwe, mwe, nwe, pwe, rwe, swe, twe, ywe, na zwe, rondera amajambo abiri ari mu izo ndagi n'ijwi rivuga a, e, i, o na u. Ubwa kabiri, uraca wandika igisomwa gitoya n'imiburiburi woronkamwo indagi ikurikiwe na we. Noheraheza ngira nti hajya kwisi nimagereranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru, ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyonda aho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyonde kugakengera ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi ikicigwa ntuce ubwenge wenyene. Nunsange kwikete muravyo ica abarundi akabehe gmail akaburungu com.
ngo unterere canke uhere amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi mu mana canke umusongore Ntafatiro Patrice ndagusezeye nguhezagira nti urakagira impundu n'impuzu, urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryopfupfahaza, urakagira ibango n'ibango bangiramwo imbuto, inyuma ya vyose uragakunda Uburundi abarundi n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo.